Mushobora kuba mwipfuza kumenya abantu baheruka gukora igitero mu ntara ya Bujumbura benshi bitirira Bujumbura rirare. Aha rero umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Petero Nkurikiye yatanze inyishu mu gihe abarundi n'abamenyeshamakuru bariko baremesha ikiganiro hamwe n'abavugizi ba leta y'u Burundi. Nitwa Petero Nkurikiye, ndi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe. Patiri Emmanuel yabajije ati abantu bibonekeje mu ntara ya Bujumbura. Patiri Noel yabajije ati abantu bibonekeje mu ntara ya Bujumbura bitwaje inkoho, ati mu matohoza mwasanze ari bande, umugambi wabo wari uyuhe? Ingene vyagenze ivyabaye abantu twararonse akanya ko kubivuga neza ivyononekaye. Inyuma rero y'amatohoza akozwe n'igipolisi vyibonekeje ko barya abantu kari akagwi k'inkozi z'ikibi, kari gafise kari kitwaje ibigwanisho, gafise intumbero yo guhungabanya abanyagihugu mu kubiba no kubica n'ubundi bubisha butandukanye. Kaciye rero gateshwa ivyo bibi kari kagomba gukorera abanyagihugu. Hanyuma abafashwe baramaze gushikirizwa ubutungane, ubuzoheza bubacire ububaberaye. Ikibazo cabajijwe yavuze ati muba mwaramenye abaribo wabatumye n'umugambi bari bafise. Ego naho ari ikibazo kiri mu butungane, ariko mu bijanye n'inyamiramabi hari icyo mubizi ko n'imbere yuko duha akaryo umuvugizi w'ubushikiranganji canke urongoye sentare yanyuzwa gica yivuzeko abaribo twarabamenye, ababafashe twaranaberetse n'abamenyeshamakuru nyene barabafise n'amasanamu n'amazina yabo twarababwiye. Hanyuma ababatumye nibo nyene bitumye, nibo barondeye bijya Rwanda. Hanyuma baraheza baravyitwaza bafise intumbero yo guhungabanya abanyagihugu. Ibisigaye ibirenze ngaho bazobwira ubutungane nk'umbure, mugabo twebwe ivyo batubwiye nuko ata muntu yari inyuma yawe yabatumye, batubwiye ko aribo bari bitumye, aribo birondera bijya Rwanda. Nayo ngo abakozi ba leta borema mu vyerekeye kubaringaniriza imishahara. Ibi navyo bikaba vyavuzwe na Didasi Nzambimana avugira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Twabajijwe ibibazo bitari bike. Icambere ku bijanye n'umugambi wa leta w'igihugu wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara, bati none iyo politike yo igeze hehe? Ubwa mbere na mbere nagomba mbwira abatwumviriza yuko leta ari umuvyeyi nawe yama arondera gutunganiriza abana neza ku buryo atamyidogo ibaho. Uwo mugambi rero ni umugambi ukomeye cyane, kuwihutisha cyane byohava dusanga tutagiye neza mw'idonido. Mu misi iza twamaze kugira abamenyeshamakuru mwohava mubaza ibibazo byinshi biruta mbere ico cawugeze. Ariko rero nagomba ndabahumurize, ndabamenyesha yuko nkuko wabivuze umugwi nivyo waragiyeho kandi uri ku kivi. Ubunye hagezaho baja mu vyerekeye guharura no gushiraho amafaranga. Ivyo mugenzanje arabizi wo mu bushikiranganji bubijejwe. Niho tugeze, nkamenyesha abakozi rero yuko botenyenya ntibihute cyane, ibintu biriko biratunganywa neza. Mbere ngire ko n'ikibazo yabajije ati none abantu basanzwe batagengwa na ya mategeko y'abakozi bimwe bita statut général des fonctionnaires, ati hamwe bosanga batatunganirijwe bo kwitura bande. Nico nyene navuze
mu byigwa byakozwe abo bantu ntibasigaye inyuma, ndetse nagomba ndabamenyesha yuko uyu mugambi icyo ugamije ari uguhembera umuntu akazi akora. Byumvikana yuko guhembera umuntu akazi akora ntabyo kuvuga ngo wabwengwa n'itegeko iri n'iri, tuzoraba ibyo akazi umuntu akora hanyuma akaba ariko ahemberwa. Aho rero nta makenga, nibaza yuko ari nacyo gituma nababwiye ko byizwe neza, bigenda buke buke tubiraba neza kugira ngo mwene ibyo bibazo ntibyohave bibyuka. Yongeye ko arabaza ikibazo ati uburusho bwatanzwe mu myaka 4 ati ndetse n'uwa gatanu ukaba wararoye ko ati abakozi boba bari basanzwe bafise imishahara mito mito batararonka ubwo burusho mubizeza yuko bagiye gutunganirizwa muri iyo myaka yose. Nagomba ndabamenyeshe yuko gutunganiriza canke kurenganura abakozi ba leta biri mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganje. Ku kwezi twama hari amafaranga ariko arashoboka agiye gutunganiriza abo babona ko hari aho barenganijwe aha na hariya. N'ubu rero ubushikiranganje bushishikara bubikora, kandi nagomba ndabamenyeshe ko namwe nabo bantu kuri ubwo burusho nabo nyene muzobibaze neza, muzosanga ku kwezi hari habo twama turiko turatunganiriza, kuko atamwana n'ikinono, kandi iyo politike ni y'igihugu, kandi igihugu nababariye yuko leta ari umuvyeyi wa bose. Abo rero bazotunganirizwa na cyane cyane yuko babirekuriwe n'amategeko. Murakoze. Kuri ico kibazo nyene bageze abo bataratunganirizwa bageze ku mwaka ugira 3, mu gihe abandi harimo abigisha bageze ku mwaka ugira 5, mu gihe bari bashatse ko bose baja ku rugero rumwe. Habuze iki kugira ngo babadugirize icarimwe gushaka ku mwaka ugira 5 nari yabo bari batanguye kuba gukorwa basumbane bacerewe imyaka 2. Nagomba ndababwire naho ntari mu bushikiranganje bujejwe ibijanye ikigega ca leta, ibintu by'amafaranga ntupfa gukorokera ko birasaba ubuhinga butandukanye. Ubundi bwo ubavusanga nkuko bamwe bagiye barabivuga, utoye umuti hama winjije izindi ngorane. Ico no bamenyesha gusa nuko borema bakamenya ko leta idaherana, bitebe bitebuke bategerezwa gutunganirizwa. Murakoze. Nawe umuvugizi w'umugwi severe wo kumenya kuri no kurikuranira yashikirije ko naho hazoba amatora badashobora kuzohagarika igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'intambara, ngo bazobandanya kandi nta kizononekara. Nitwa Pascasia Nzigamasabo, nkaba mvugira umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi no kunywanisha abarundi, nkaba kandi n'umunyamabanga w'uwo mugwi. Babajije ibibazo bishika kuri 2 byabajijwe n'umumenyesha makuru Jean de Dieu. Ikibazo ca mbere ati muri kino kiringo twegereje igihe c'amatora, ubwo ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abapfuye ntibyo babirabangira. Kuri ico kibazo tuvuga tuti bwa mbere umugwi severe uriko urakora nk'ubundi buzi bwose bw'igihugu, aho abarundi bose mu kiringo c'amatora babandanya bakora akazi. Sinzi yuko mu kiringo c'amatora abarundi bose bahagaritse akazi uburundi bwo bandanya buba. Bwa kabiri nkavuga nti umugwi severe urafise ikirangamisi c'ibikorwa wihaye, ingene uzobikora n'ikiringo uzobikoreramwo. Turafise ico twita plan stratégique, niyo turiko turakorerako dukurikiza. Bwa gatatu nkavuga nti mu mugwi severe kuva ushizeho muri kino kiringo uyu mugwi mushasha warahawe ikiringo c'imyaka 4. Dukorewe muri ico kiringo c'imyaka 4 twofata n'umunsi umwe wo guhagarika, twohava dutashika ku ntumbero twihaye, kandi igihugu kidusaba yuko ku mwaka dutanga icegeranyo c'ibikorwa twakoze. Ikigeranyo cy'umwaka wa mbere twaramaze kugitanga.
igituma kumbure ntiyoba yagoboroye akari muri we kugira agashikirize neza mugabo mvuga yuko ibi bikorwa byo kuzura byaratanguye kuva kera mu mwaka weze twame tubikora hariya mu nduru mu muri Marangara twarabikoze mu Kamenge jo twarabikoze nta numwe yavuze kumbure bashobora kuba batewe ubwo buno munsi n'ibisigarira biriko birazurwa ari byinshi cyane ngira ndemeshe abantu bose bariko barumviriza ni byinshi birahari ntibatera ubwoba reka abakora bakore hanyuma ukuri kuja habona ukuri kurateye ubwoba mugabo ukuri kuzodukiza. Hari ikibazo kigira kabiri kijanye n'ibisigarira by'Ibugarama bavuga bati aho Ibugarama harazuwe ibisigarira ati mugabo tubona yuko aho hantu biri hariko haraduzwa amazu. Kuri ico kibazo umugwi severe warabimenye warahashitse kandi mu minsi heze hariho umugwi mutonya warungitswe kugira amatohoza y'ibyabereye aho hantu. Nagira bamenyeshe yuko ibisigarira bya mbere byaregeranijwe birabitswe. Ikindi naco nuko twagira tubonereho kumenyesha ubwa mbere ababarira ikibazo ndetse tumenyeshe n'abarundi bose yuko mu gihe bishitse umuntu aha bari karakorera bigashika akabona ivyo bisigarira ni byiza ko ashikira umugwi severe akawubwira kuko utoye ivyo bisigarira ngira nsaba abarundi bose twige guhiteka abacu bapfuye wishire mu kibanza curya muntu yahaburiye wibaze ko yo bari umuntu wiwawe aharyamye wumva byo kubera byiza yuko ujya muntu yubakwa kw'inzu canka aho nyangwa uko bashatse tuzere twirishira mu kibanza c'abandi ariko kandi nagira ndabakarero gatonya mu matohoza tumaze iminsi tugira aho twari hariya ku Ruvubu n'ubu turaheza hariho abatubwiye yuko aha turiko turazura byo sigira ku Ruvubu hari ikibanza cari caratanzwe gishigwamwo impunzi. Izo mpunzi zahavuye zagiye ziragenda umwe zigenda zirahikura kuko cari kibanza nyene batayemwe abantu benshi gutyo. Izo mpunzi byagize zigendeye gute zarahaburiye amahoro. Ibihe byose mwijoro baryamye bumva induru zikomwa ngaho hantu. Baratinda umwe aragenda baratinda barahaheba. Ico kibanza mu nyuma batanga ngo bacubake mu isoko. Abene gihugu baragiye nta namezi abiri bahamaze bonyene baciye bahava. Bagenda kwigurira bari ikibanza cagusa mugabo bategereje gushira amahera hamwe miliyoni zirenga 200 baja kwigurira ikibanza cabo kubera aho hantu nta mutekano baharonkeye. Rero nabo bari ko barubaka kubisigarira ejo uyu munsi bari ko barubaka bumva umengo baratekaniwe mugato babwire yuko ejo harashobora kuba inkurikizimbi kuri abo bantu bazoza kuryama aho hantu mugava musanga umuntu agiye mu buhombe yibaza ngo yariko ararondera akunguko. Twese rero nk'abarundi twihe guhiteka abantu bacu bapfuye n'ubutabuze yishire mu kibanza c'uwabuze kandi tumenye ko twese umunsi umwe tuzopfa utarose iteka ya mico n'imigenzo y'igihugu dusaba kwegeranya abacu bapfuye tukabaha iteka ribakwiye tubishiremwe tubigira ivyacu twige kubaha no kubahiriza abacu bapfuye.